nuko bakunzi ba Igozen TV nk'umusatirizi nkuko mwarinyise ndagarutse kandi ku yindi ncuro hari anya abadukurikirana bari ku mugabane wa Oceania, abadukurikirana bari ku mugabane wa Amerika, abari ku mugabane wa Europe, namwe kumbure ku masaha muriko no ku matariki muriko, reka ndabasuhuze ndanabwira ko Igozen TV tubakunda. Kuri uno musi rero nkaba ndabazaniye top 10 y'abatunzi 10 ba mbere mu gisagara ca Gitega, noneho muri capitale politique y'u Burundi. Ariko kandi imbere yuko ndabasomera urutonde fyo ndahanditse sabone canke subscribe bivanye n'ururimi ukoresha muri laptop yawe canke muri smartphone yawe, hari anye usige na like canke gem commentaire nayo ntunayibagire kugira ngo tubona ati mbega uwadukurikiranye canke wadufollowinze ninde. Umuryango umwe usanzwe uba mu gisagara ca Washington ku mugabane wa Amerika uzwi ku izina rya William Henry Gates hamwe n'umufasha we Mary Maxwell Gates baje kwibaruka umwana w'umuhungu, noneho kwigenekerezo rya 28 ukwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1955 baza kwibaruka umwana w'umuhungu yaje ku izina rya William Gates Henry. Umwana yaje gukura, noneho mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1975 yaje gukora Microsoft, aho iyo Microsoft yaje kumugira icamamare ndetse imugira n'umukire canke umugwiza tunga wa mbere azwi ku isi yose. Maze William Henry Gates liza kuvuka mu izina ryaje nka Bill Gates, aho Bill Gates ubu nyene tuvugana, aho no kubwira ko kuri isango turiko, noneho kuri no tariki turiko yigenekerezo rya 5 kwezi kwa gatatu umwaka 2024 Bill Gates azwi nk'umugwiza tunga wa mbere ku isi nzima. Aho akaba yatungishijwe na Microsoft nkuko nabikubwiye. Microsoft William Henry Gates canke Bill Gates yaje kuyikora mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1975, akaba ari no informaticien entrepreneur, akaba ari nawe mu milliardaire wa mbere noneho ku isi yose, akaba ari no munyamerika. Nuko nkuko nabikubwiye ko ngira ndaguhe list noneho top 10 y'abatunzi ba mbere y'abatunzi 10 ba mbere bo mu gisagara ca Gitega. Reka noneho tuje ku kibanza ca 10. Mu kibanza c'10 turaza kwirizina rya Rino, aho Rino ari nyene Gariri Bernadette Gahari iri mu gisagara ca Gitega, noneho iruhande ya bata ya kera utera umanuka muri marché central de Gitega. Rino akaba ari umugabo muremure, noneho anavyibushe cyane, aho ari karavuga umengo arakaze cyane ariko nta bukari abafise. Aho no kubwira ko uko kuvuga kwiwe kutaranga mw'inzigo canke agasuzuguro. Gariri Bernadette akaba ari imwe mu magareri amwinjiriza amafaranga menshi cyane ku kwezi, tutibagiye amazu n'ibindi asanzwe afise bimuha amafaranga menshi cyane ku kwezi. Akaba ari numwe kandi yambara neza, akanagendera no mu modokari izimvye. Noneho mu kibanza c'9 turaza kwa Canisius azwi ku izina rya Gacube, asanzwe aba mu Magarama. Ubu rero Canisius canke Gacube akaba asanzwe afise hotel nziza cyane, ukiva mu gisagara ca Bujumbura ariho hotel ushikiza kwa maso izwi nka Telezia Hotel. Iyi Telezia Hotel rero ikiza ikaba yavugishije batari bake, aho ukiyumva gusa iryo zina usa n'uwibaza ko yoba ari hotel y'ababikira canke hotel ya Ecclesia Katolika, kuko ayo mazina tuyamenyereye cyane noneho muri Katolika. Ariko iyo Telezia Hotel ikaba ari Telezia ya Canisius ariwe Gacube. Gacube rero canke Canisius akaba yavukiye mu ntara ya Gitega muri commune Giheta, akaba ari numwe kandi mu bagwiza tunga bishira biyorosha cyane, ndetse aho ushobora gusanga ariko afashanya ibikorwa n'abakozi biwe. Bamwe bakavuga ngo no kutikura, ariko abakunda ibikorwa bo bakanabimukundira kuko ari no muntu atishima. Imbere yuko Canisius canke Gacube afise Telezia Hotel, asanzwe ari n'umworozi mwiza cyane, aho anasanzwe yoroye ingurube noneho muri quartier yoba.
Mu kibanza c'umunani turaza kw'izina rya Damas, aho Damas asanzwe ari umugwizatunga aza mu kibanza c'umunani mu batunzi 10 ba mbere bo mu gisagara ca Gitega. Uyu Damas rero akaba afise amazu menshi n'amaparcelle atari make, noneho akaba afise galeri nziza cyane, noneho ariko arubaka, aho iyo galeri izomwinjiriza amafaranga menshi cyane ku kwezi. Iyo galeri ikaba iri mu gisagara ca Gitega, noneho utera umanuka muri mw'ivuriro rya Sekamir, imbere y'isoko canke iruhande y'ibiro bikuru vya limitere vyo mu gisagara ca Gitega. Uyu Damas rero akaba ari numwe kandi mu bagwizatunga noneho batiyemeza canke batishima. Akaba ari umuntu yitonda cyane kandi yumvira, noneho yumviriza buri muntu wese ataravye amafaranga afise canke igihagararo afise. Nuko Damas akaba ari n'umutama atekereje, utomenya ko afise amafaranga nk'ayafise. Ntakunda kugaragaza amafaranga afise, ndavuga noneho umubonye umurangamwo ubwitonzi. Akaba ari n'umutama atishima canke atagaragaza icari. Mu kibanza c'indwi c'abatunzi 10 ba mbere bo mu gisagara ca Gitega turaza kw'iri zina rya Charles rero akaba ari umwe azwi kuri hotel yiwe nziza cyane, hotel iri impande ya Elena Hotel canke iri impande y'igishusho ca Ndadaye ca Melchior Ndadaye. Akaba avuka mu ntara ya Rutana, noneho akaba n'umugwizatunga, akaba n'umupasiteri. Imbere yuko abo mugwizatunga akaba yahora ari umukordonier. Iyo mvuze umukordonier akaba ari umwe akaba ari bajya basona ibirato. Charles kandi akaba noneho nawe nyene yemera ko imbere yuko aba Charles umugwizatunga azwi yahora asona ibirato. Akaba ariko kazi yakoze imyaka itari mike, ariko aza guhezagirwa n'Imana abumukire aba umugwizatunga, aho nkuko nabikubwiye aja mu kibanza c'indwi c'abatunzi 10 ba mbere bo mu gisagara ca Gitega. Noneho mu kibanza ca gatandatu turaza kwa Nduwumwami. Nduwumwami rero akaba afise amazu menshi cyane, akaba afise amazu atari make ndetse n'amaparcelle atari make, ndetse akaba akora n'ibindi bisanzwe bimuha amafaranga, ndavuga business. Akaba ari no muntu atekereje, akaba ari no muntu atishima, noneho bivanye n'amafaranga asanzwe afise. Mu kibanza ca gatanu turaza kwa Arthur, aho Arthur asanzwe afise ivuriro ubuzima risanzwe riri muri quartier Yoba. Akaba ari numwe kandi asanzwe afise amazu atari make ndetse n'amaparcelle atari make, ndetse Arthur kandi akaba ari umugwizatunga ndetse yicisha bugufi, atishima bivanye n'amafaranga afise. Imbere yuko nsoma uja mu kibanza ca kane mu batunzi 10 ba mbere bo mu gisagara ca Gitega, gira fyonda handitse sabone canke subscribe kugira ngo umusatirizi mboneko ntatamba nirorera. Nkongera kandi ndakwibutsa wiwi ukoresha 1xbet, ekoresha code promo ya Sibo1 ushobore kwironkera ibifakara by'amafaranga. Noneho mu kibanza ca kane turaza kw'iri zina rya Marie Gorette, aho benshi bamuzi nka Muka Filipo, aho Marie Gorette canke Muka Filipo asanzwe afise amazu menshi cyane canke amaparcelle atari make mu gisagara ca Gitega, aho asanzwe afise n'amastock aluwe atari make cyane mu gisagara ca Gitega ndetse n'ahandi hatandukanye. Marie Gorette rero canke Muka Filipo akaba ari n'umwe mu bantu bikunda, ndavuga mu bantu biyambika cyane. Akaba ari umwe kandi mu bagwizatunga bagira mu modokari nziza cyane zizwi nka V8. Akaba ari n'umupfasoni, noneho ajyagana buri muntu wese utaravye ngo uyu afise amafaranga ngana gute canke ti uyu ari mu cicaro canje. Nuko mu kibanza ca gatatu turaza kw'iri zina rya Ruvyogo, aho uyu Ruvyogo asanzwe afise amazu n'amaparcelle atandukanye, aho asanzwe afise na etage, noneho iyo etage izoba ari ndende iri muri quartier Shatanya. Akaba ari numwe kandi mu bagwizatunga basanzwe bakora ama business atandukanye, noneho amwinjiriza amafaranga atari make ku kwezi. Mu kibanza kigira kabiri
turibaza ati mbega uja mu kibanza kigira kabiri c'abatunzi canke c'abagwiza tunga 10 ba mbere bo mu gisagara ca Gitega ninde. Ngaruka kandi ndakubwira ati utaradufyondera handitse sabone canke subscribe bikore kugira ngo tubandanye ni uja mu kibanza kigira kabiri mu bagwiza tunga canke mu batunzi 10 ba mbere bo mu gisagara ca Gitega. Uja mu kibanza kigira kabiri mu bagwiza tunga canke mu batunzi 10 ba mbere bo mu gisagara ca Gitega canke bo mu ntara ya Gitega bo mu gisagara nako ca Gitega n'uyu azwi ku izina rya Polinari, aho Polinari asanzwe afise amasitasiyo atandukanye mu gisagara ca Gitega ndetse akaba afise n'akabare gafatanye na piscine, akabare aho ndetse vuba cyane ashobora no kugurura hotel imeze neza cyane ndetse na ndende. Iyo hotel ikaba iri ahari akabare kiwe yise Moria, aho iyo Moria bar restaurant isanzwe ifatanye na station Capital Oil, aho iyo station nayo ari nziza cyane ndetse y'akarorero. Polinari rero uyu mugwiza tunga rero canke umutunzi aza mu kibanza ca kabiri c'abagwiza tunga baba mu gisagara ca Gitega, akaba akiri muto cyane, aho anambara neza cyane, aho ukimubona umubonamwo amafaranga. Ni kandi no mugwiza tunga agira mu modokari zimvye cyane, aho anatekereje cyane ndetse ari umuntu w'abantu ayagana buri muntu wese adacagura ngo uyu afise inoti zingana gute canke uyu yoba ari mu cicaro canje. Uyu mugwiza tunga rero Polinari akaba asanzwe noneho avuga n'amajambo make, aho akenshi habari usanga atekereje cyane. Noneho mu kibanza ca mbere, imbere yuko mvuga uwuza mu kibanza ca mbere c'abagwiza tunga canke c'abatunzi 10 ba mbere bo mu gisagara ca Gitega, banza kandi nyimba uba mu gisagara ca Gitega noneho hafi yo ku masanganzira ja kuri Western Shop ushobore kugura isima Buseko canke isima ya Simba, noneho amabati y'ubwoko butandukanye, amafera beto, ibikoresho byo gusudira, inyundo, amasuka, amarangi y'ubwoko butandukanye, kugira ngo ugabanye urugendo rwo gushika muri ville noneho usanzwe uba mu micungararo ku masanganzira. Ufise icyo ubaza kandi muri Western Shop ushobora kwakura kuri izi nimero zikurikira 69 35 ubusa 4 55 69 350 450 65 350 455. noneho bagashobora kugutunganiriza ikibazo bufise muri Western Shop iri ku masanganzira. Noneho kujya Muyinga urenganye ku magariri y'ababikira ucubona gariri nziza cyane yanditseko Western Shop. Bugurura buri munsi yose kuva igihe cy'isaha imwe gushika igihe cy'isaha hari anyamasaha bugarira ntayonzi. Ariko kandi inimero naziguhaye ufise icubaza akora kuri iyo nimero, hari ibidandazo bitandukanye uzoshobora kwigurira muri Western Shop. Noneho reka ngaruke no mugwiza tunga aza mu kibanza ca mbere c'abagwiza tunga 10 canke c'abatunzi 10 ba mbere bo mu gisagara ca Gitega. Uwuza mu kibanza ca mbere rero ni shopping, aho uyu shopping asanzwe afise station nziza cyane. Ukiva mu gisagara ca Bujumbura niyo station ushikirako, station isukuye ndabigutuye iri muri quartier Yoba, aho iyo station aho uca hose noneho indani muri yo hasize kaburimbi, hari anje mutamana barategura. Uyu shopping rero akaba ari umunye businessman, akaba afise n'imiduga, noneho ijya miduga ijya hanze, ajya makamyo ajya hanze, amakamyo menshi cyane ajabuka imbibe azanye business noneho mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Uyu shopping rero akaba yaje mu kibanza ca mbere noneho nk'umugwiza tunga wa mbere wo mu gisagara ca Gitega. Reka noneho nongere ndagushimire wewe wankurikiranye kuva mu ntango gushika mu iherezo y'ikiganiro. Reka ndakubwire ko ndagukunda cyane, ni butuma vyibuha, ni bushika ni butuma noneho ijwi ryanje rishika aca nkari. Ariko kandi wowe utaradufyondera nditse sabone cyangwa subscribe bikore, kuko turahari ku bwanyu. Igozani TV, Igozani TV, we could cry, oh.